okuyigora urundi era wadengeza ko n'ekyemanyi mu biseera ebitali byawala nja kuba nga nsobola okulwogorera ddala kama abawo omukisa ngo bikebulagala ngo bitali byawala. Bakunzi bahajyo ubutumwa bw'amahoro kandi baramutse mvuga nti Imana nyena amahoro nibahezagire nkuko mubibona muri kumwe na jewe Celestin haririzwa aho kuri kamera naho hariho Gatama Louis ariko sindi jenyene hakaba ari uwo turi kumereka ndamubwire ashobore kuba aramutsa kugira ngo nawe nyene idondore turabaye kaze muramutse abakunzi ba radio ubutumwa bw'amahoro munabibwire abo muribo. Murakoze cyane izina Mbuyinza Maureen ba muri Uganda kandi nkaba ndi umugandakazi. Ego muti muri Muiza Orin. Rero bakunzi bacu burumva turi kumwe n'umugandakazi aho twababwiye tuti hano muri kino gikore kiriko kibera mu Kayogoro haraje n'abashitsi bava mu Buganda. Uyu rero ni umugandakazi yashoboye kwiga ikirundi aho akizi neza aho nyene ageze ariko sinzi ko twari koresha n'icongize tuti good morning everybody we are here at Kayogoro reka nacu tubandanye mu kirundi none mwebwe mbega ni gute mwashoboye kumenya ikirundi? Ni Imana yabikoze kuba ari ubwa mbere nibyashoka ko nshobora no kumva n'ijambo na rimwe ariko natanguye kumenya ikirundi mu 2017 no kuvuga bahora bavuga ikirundi akaba n'ubundi asobanura byatanguye kuza bukebuke muri jewe n'ubu Imana yarabikoze ubu ndagerageza kandi ndazi yuko zobishobora kandi bahezagire. Ego reka tugusabije uvuze abumva ikiganda nabo nyene bumva yuko koko uri umugandakazi mbega mwivuga mu kiganda? No bivuga mukama bo mukisanga muri damanyagange nze Buyinza Maureen erandi omuganda ya nyine nengo ruri natandiko kuriga mu 2017 kubanga basubiranga ukugero rurimi orurundi wabera bavunura bwentyo nasobora okuyigora urundi era wadengeza ko n'ekyemanyi mu biseera ebitali byawala nja kuba nga nsobola okulwogorera ddala kama abawo omukisa ngo bikebulagala ngo bitali byawala jeka sino bitora gose sino nabisubiramwo none rero Maureen muri hano mu Kayogoro mbega mubona ibikorwa biriko bigenda gute aho tuzindutse muje mu masengesho yo mu gatondo? Biriko biragenda neza kubera ndabona nukuri ahantu hose harahindutse abantu baragerageza gukorera Imana kandi muri byose turazi yuko no muri Uganda bizoshoka kubera tumaze kuhakura ikigwa gikomeye kandi Imana natwe ibitusoboze kubera ndazi yuko gukorera Imana murimo umugisha. Ego mbega n'ijya mbere muje hano mu Kayogoro? Oyaye ubu nirigira kabiri ubwa mbere hari mu 2015 nari nkiragana gato niho twatanguriye kuza hano mu kubaterezwa. Ego mbega woba waje uri wenyene canke muri kumwe n'abandi? Turi kumwe n'abandi baganda nka 15. Ego muri korale canke musanzwe gusa aribo mukorane ibigwa vy'Imana abo ni bande? Muri korale. None urashobora kutubwira hariya mbega muramurimba indirimbo z'ikirundi canke niwe gusa uzi ikirundi? Turirimba indirimbo z'Uruganda n'abandi nukubasobanurira kubera ikirundi nebakizi kandi basobora kucyumva kubasobanurira mu Ruganda. Ego Maureen reka ndagushimire cyane ku mwanya ushoboye kuduha. Iyi ni radio ubutumwa bw'amahoro aho bari ko baraturaba abari ahatandukanye ku isi mbega umva ariko akajambo ubabwira abakunzi bacu. Mwese ndabaramukije Imana ibahezagire cyane. Ego bakunzi bacu muragumana natwe turacari nyene hano mu Kayogoro kamvuge nti Imana nyena amahoro nibahezagire murakoze. Pastor turabahaye ikaze mu midondore ku bakunzi barazi ubutumwa bw'amahoro. Ego ndabaramukije bakunzi ba radio ubutumwa bw'amahoro. Jewe nitwa Muhongera Bansi Berekimasi mu pastori wo mwishingiro rya Pentecote Mission Marambya. Ego pastor mbega pastor mubona ibikorwa hano mu Kayogoro biriko bigenda gute? Hano mu Kayogoro ibikorwa biriko biragenda neza. Turabona neza yuko abashitsi bavuye mu misiyoni zitandukanye bamerewe neza kandi babakiriye neza kandi n'uburaro baraye neza
bitayeko kandi n'ubutumwa bwiza biriko biragenda neza. Misiyoni zose nta na hamwe twumva hari ikibazo na kimwe, biriko biragenda neza cyane. Ego mbega pastor nk'abatashoboye kuza mwebwe nice mubabwira ko byo muriko murakirira hano mu Kayogoro by'imwemu canke by'inyigisho? Abatashoboye kuza twagomba kubamenyesha yuko bahombye bikomeye, kuko hari umugisha ukomeye cyane haba mu ijambo ry'Imana no mu mihezagiro twaherewe hano muri misiyoni Kayogoro. Hari umugisha ukomeye cyane kuko turi kumwe n'abashitsi bavuye muri Sweda n'abavuye mu bindi bihugu bitandukanye, kandi byagenze neza cyane. Ijambo ry'Imana rimaze kuba umugisha ukomeye, twahezagiwe mu by'imwemu bimwe bidasanzwe. Ego reka pasi ndagushimire ku mwanya mushoboye kuduha, mvuga nti Imana mu ijuru nibahezagire. Namwe ibahezagire cyane. Nitwa Ndihokubwayo Beatrice, nkaba ndi Madamu Pasteur Lazare arongoye ishengero ryo mu Bubiligi. Twaje ngaha ndubu. Ego Madame Pasteur murakoze. Bakunzi bacu twabwiye tuti isaba Pasteur gusa bari muri runo ruganda, ariko n'abadamu babo barimwo, kandi tuti mubaje harimwo abavuye kure nko mu Bubiligi. None mubona gute ibikorwa vya hano mu Kayogoro? Mubona biriko bigenda gute? Ibikorwa vya hano mu Kayogoro bigenda neza cyane cyane. Umuntu avuga ko bigenda neza ahereye ingene baba bamwakiriye, bakira neza gose, ushika uca wumva wisanze iyo bakwakiriye neza. Hanyuma hari ahantu henshi ho kwakira, barubatse amazu menshi cyane gose yo kwakira abashitsi, biratangaje. Hanyuma rero ibikorwa barabiteguye neza. Kera abadamu b'abapasitori ntitwajamo, ariko barabaduteye iteka. Abadamu b'abapasitori baraja muri ayo amiga ameze neza cyane, bakaduha n'akanya twe abadamu twenyene tukagenda tukavuga ibyacu hahandi bitwerekeye. Ni byiza cyane, byaratunezereye. Ego mbega nk'abatashoboye kuza ariko bariko barakurikira imbuga za radio ubutumwa bw'amahoro aho bari hatandukanye, nice kire mumva mwo babwira? Ico twobabwira nuko turiko twumva ijambo ry'Imana icambere na mbere. Ego ijambo ry'Imana rishigikiye ubwa mbere ku barongozi nyene baraba neza amashengero, bakitaho ishengero ry'Imana kugira barifashe kubandanya rija mu ijuru. Umunsi Yesu azosanga umugeni wa Yesu Kristo, umugeni yiteguye neza cyane. Ni byiza cyane, birafasha gose. Ego turabashimiye cyane ku mwanya mushoboye kuduha. Reka mvuge nti Imana nyina amahoro nibahezagire. Namwe ibahezagire cyane. Turi hano mu Kayogoro aho tuje mu masengesho yo mu gatondo. Mwana ko ntari jenyene, reka mikaze uwo turi kumwe ashobora kubidondora ndetse abaramutse. Turabahaye ikaze. Ndabaramukije mwese abari kubakurikirana iki kiganiro. Yego jewe nitwa Pasteur Sindakira Augustin wo mu ishengero rya Pentecote ry'Ibujumbura. Ego Pastor, mbega ibikorwa biriko bibera hano mu Kayogoro mwebwe mubona biriko bigenda gute? Ibikorwa biriko bira hano mu Kayogoro ibikorwa byiza cyane, kuko icambere coco nk'aya masatutse indutse mu masengesho kugira ngo dushobore kwitegurira ibikorwa bigiye gukurikira nk'iby'amaseminere, iby'ishengero ryiteguriye kuhabariza mu mwanya. Nibyo bikorwa turiko turakora, kuko harageze yuko twigiye tukimvira mu nama yacu twasanze ibikorwa ari ibikorwa byiza ko igihugu cacu ko gikwiye kuronga ubutumwa bwiza kugira ngo twongere gusubira mu vyuro wa kera. Ego none Pastor, ni ryahe jambo mwumva mubwira abariko baradukurikirana batashoboye gushika hano mu Kayogoro ariko bariko baraba imbuga za radio ubutumwa bw'amahoro? Mu by'ukuri nuko nyene biba byagoye umuntu cyane cyane ko bari nk'abatumire n'abari hafi bose bari bakwiye kuza muri iki gikorane. Igikorane kirimo umugisha udasanzwe. Ijambo ry'Imana twaronse abasiguzi beza, twese turumva yuko by'ukuri guhomba igikorane umuntu yarahombye cyane.
gikorwa ni gikorane kiriho kiratwibutsa cyane cyane nka twe mu ruhande rw'abakozi b'Imana ingene umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa vy'ukuri inyifato y'umukozi w'Imana igikorwa cy'umukozi w'Imana twumva ko twongeye kubaka ukundi gushasha kabisa ko umuntu yasibye by'ukuri ntabwo twitwo bivuga nuko yasibye nyina hasiganeho yahombye. Ego pastor reka tubashimire cyane kuri uyu mwanya muduhaye mvuge nti Imana pastor nibahezagire cyane. Namwe ibahezagire namwe mumvirize iri jambo ritonya Imana iribahere kumugisha. Amen murakoze. Murakoze. Yesu nashimwe cyane. Turabagombereye cyane mu izina rya Yesu. Abandi madame w'umwungere wa mbere kuva mu Ruyigi. Tukaba twaje mu gikorane cy'Ikayogoro. Yesu nabahezagire. Ego neza nze mbega ku mazina bavuga bati madame umwungere amazina yiwe nayahe? Nitwa Irankunda Joseline. Ego none turahuri hano mu Kayogoro aho neza uno munsi muri kino gitondo cyo kuri uyu wa kane muri mu bikorwa byo gusenga mbega mwumva yuko biriko bigenda gute hano mu Kayogoro? Nukuri hano mu Kayogoro turiko tumererwa neza ko turumva ijambo ry'Imana riva mu barongozi b'ishengero bimeze neza cyane muri makeya tumerewe neza. Ego mbega mu nyigisho muriko murahabwa nica ikintu muri rusange mwubwira abantu ati twarakuye muri izi nyigisho saba shinga nayo gusa bacu ariko natwe kubona baratwiyumviriye ko hari ico twakuyemwo. Icigwa nyamukuru twakuyemwo twariko turiga icigwa c'uburongozi n'ukuntu abafasha abarongozi dukwiye kwigenza. Ego twarahawe n'inyigisho zo kuzura ubushobozi bwa mpwemu yera. Ego murakoze cyane turafise abakunzi bacu bari hirya no hino batashoboye gushika hano mu Kayogoro ariko uyu mwanya bariko baradukurikirana abo nabo mbega mwebwe nk'abashitse hano nice kintu mumva mwobasangiza? Twobasangiza kudukurikirana kuri iyi radio ko twagiriwe ubuntu ikabirikira iradufasha mu gufata amasanamu no gufata ubutumwa bwiza abariko barakoresha amatelefone baja ku mbuga ngurukana bumenyi ko bokumviriza ubutumwa bwiza. Ego muvuga muti n'abatashoboye kuhashika kuri radio yavuze iti hari ivyo izokwerekana ikibiriraho reka bagumane nayo bazobona ibitari bike. Reka ndabashimire kuri uyu mwanya mushoboye kuduhereza. Yesu nabahezagire. Jewe ndi umupasiteri nkorera mu misiyoni ya Ruyigi nkaba nitwa Nyandwi Jeremy. Ego ndabaramukije amahoro y'Imana. Ego mbega pastor mubona ibikorwa hano muri misiyoni ya Kayogoro biriko bigenda gute? Tubona ibikorwa ngaha muri misiyoni ya Kayogoro biriko bigenda neza cyane kandi nibitangaza Imana yakoreye hano hantu. Turabye na kino gikorane ukuntu cyateguwe nuko kiko kiragenda ni iby'ukuri nibitangaza Imana yakoreye mu Kayogoro kandi yakoreye ishengero ryayo ikoresheje abakozi bayo. Ego pastor mbega turavye ivyo muri ko murakira inyigisho canke ivy'impwemo abataje mumva mubabwira yuko muri ko mwakira ibimeze gute? Ni iby'ukuri twovuga tuti abataje bahombye cyane kuko turi mu ruganda rwo kunagura abakozi b'Imana twaharonkeye ibintu byinshi mu nyigisho twarose inyigisho zo kudufasha mu bikorwa Imana yaduhamagariye. Ku munsi w'ejo twarose inyigisho idufasha kugwanya inyigisho z'ibinyoma kandi twahungukiye byinshi. Ego reka pastor ndabashimire mvuge nti Imana nyina amahoro nibahezagire. Murakoze cyane ora Imana namwe bahezagire. Amen murakoze cyane.